Muramutse reka nishire uno muntu uko nshoboye ni ikibazo kitoroshe yavuze ati ni kigufi ariko sinzi kuvuga menshi gusa je navuye i Burundi nshitse ino nsanga basi narahenzwe ubu nashaka gusubira i Burundi vyogenda gute. Bon ntiyavuze aho ariho mugabo nca nibwira ko ari Dubai. Donc umuntu yavuye mu Burundi agiye Dubai asanga yarahenzwe. Kimwe nashaka kuvuga nta madetaye ahagije, nta information ahagije, nta makuru ahagije, sindakuzi bihagije kugira ngo ndakubwira ngo wokora iki canke ukora kiriya. Sije kubwira ngo gumayo wihangane ngo bizotinda bigende neza kuko sinzi ibintu uri kurakora canke abaguhenze canke situation yawe canke uko wari umeze mu Burundi. Ni wari ufise famille ivyo woshikiramo ivyo ntavyo nzi. Ico kiba mfata yuko we wamaze kuciyumvira ko wamaze gufata umwanzuro yuko ugiye gusubira mu Burundi. Ico kibazo ca mbere cuko watazosubira mu Burundi basa kwihangana, ico neza ko wamaze kucishura canke umuntu yocishura ukundi. Mugabo nagomba kwishura wa muntu wavuze uti bon jewe nasanze narahenzwe, namaze gufata umwanzuro, namaze gufata decision, namaze gufata icemezo ngomba nsubire mu Burundi. Muri rusange gusubira iwanyu nta kintu na kimwe bisabwa ko uba ufise itike y'indege, bigasaba ko uba ufise passport iri valide. Nta kindi kintu na kimwe vyagomba gusabwa umuntu agiye iwabo. En general, en principe bishobora guhinduka mugabo ivyo bintu bibiri bifise ntaco buza ko usubira iwanyu. Ariko hari igihe bitashoboka kusubira iwanyu n'ivyo bintu bibiri woba ubifise. Icambere dufashe nko muri kayo muri Dubai ni mu gihe woba waragize overstay. Reka mfate ko wabiro Mars uzagira overstay ico kitarimo. Ica kabiri ni mu gihe woba uheranye canke ufitaniye amatati n'umuntu. Bo ubwo udafise overstay dufate ko udaheranye kandi ko atamatati ahari y'ubucamanza. Amatati donge ashobora kuba ari urubanza ariko ragukwirikirana nk'akarorero ico gihe bakubuza kusohoka igihugu canke kuri kaya Dubai encore une fois mwasinaniye kontra n'umuntu. Okay, aho nca nsubira kandi nisubire ko ntavyo nzi neza amakontra musinya keshi na keshi kontra ibiri binding kumburi kuvuga ati uzokora amezi 6 canke ugomba kugenda uzompa ico bita notice, uzomenyesha ikwezi imbere yo kugenda. Ivyo woraba kontra yawe ugasoma neza ukaraba ko ikurekurira kugenda guheba akazi igihe cyose wipfurije niba uyifise. Ukaba ata kontra ufise aho sava mugabo ukafise iyo kontra uyisome. Ni ibintu bijanye n'amategeko mu bihugu vyinshi, amategeko barayubahiriza. Ubaze abantu bazi ivy'amategeko ico bisigura, hanyuma usanze iyo kontra itakurekurira guheba akazi haba hari ibintu kumbure nka bibiri nyamukuru. Icambere ushobora kugira negotiation burya ziremewe. Seroroka ngene boss ameze nibiki, urashoboye kugenda uti boss jewe nagomba gukora amezi 6 mugabo ku mpamvu iyi numva amezi ntayaheza. Birashoboka ko ibi bikontra uvyihoza kuko kujya mu kiruhuko ngo wasinye ni wasinyura kontra sinye abantu babiri bumvikanye ko iyo kontra itakiri valide badaciye inyuma y'amategeko yandi y'igihugu. Nta muntu abahatira ngo iki kintu ko mwakivuganye muzo kugikora uko nyene kandi ari mu vyumvikaniye. Donc iyo negotiation irashoboka, sinzi mu hiyo muri kushoboka mu bihugu vyinshi urashobora kunegotia exit yihuta kandi bitari muri kontra kubera impamvu runaka canke runaka. Keshi na keshi niho hari nka urgence ibintu nk'ivyo. Bo ikindi wokora iyo kontra usanze itari negociable ko wavuze ngo baraguhenze, woraba ko mu vyo baguhenze vyari muri kontra. No kuvuga iki, niba bakubwiye ati tugomba ibihumbi 4 utangiye gukora akazi bakacagomba 3, ico gihe bahemutse kuri kontra. Niba bakubwiye ati kwa Mungu ntuzokora mugabo ka boss akaja gutelefona kwa Mungu ntuzukore ngo kandi uzokwama wakoze buri gihe, ico gihe yaguhemukiye kuri kontra.
nimba bavuga ati tuzoza tukuriha buri kwezi uhereye ku kwezi kwa mbere ku itariki 15 hanyuma hagara amezi 2 batarakuriha, ico gihe bahemuze kuri kontra. Ikindi cyose ushobora kubona icuvuga baguhenze, niba cyari ahantu cyari cyanditse barakwandika ati tuzogukorera ibintu babigukorere, ico gihe ya kontra barayihemutse ko nawe ufise uburenganzira buja gusaba ko iyo kontra bayanira. Ico gihe ni hamwe ugenda kuri potinga, haba muri police, haba muri ya ministere ya human resources, mugace gihakikije ko uri ready guca utaha, kuko ngo bacaguha iminsi 30 gusa. Donc we wamaze kuronka itike pito intuzeye itikuja gutawuza igihe cyose nubwo bizimbiye utabuje wegereje, muga wamaze kufisa amafaranga ukagenda ukabona kontra ntikwiye cyane baguhemba, sinzi ico baguhenzemo, cyo tunavuze sino specific none wa specific, ugenda wabwira uti muri police canke iyo ministere, wabwira uti jewe ivyo niteze muri kontra siko ndabisanze. Ico gihe uko navyumvise abantu b'Imana ntibavuga ngo nigende ko ndatanga amateko y'Dubai, bacavuga ati bo ikontra turayono turayifuse, genda umukoresha guhe passport yawe hanyuma tuguha iminsi 30 ube waronse yindi kontra, utayironse ucutaha. Donc we vyo cabigenda uko nyene hanyuma uce witahira. Doye muri make ukaba takiuna kimwe ca kontra ufise, rondera amafaranga n'itike witahire, nta muntu akuzibira. Hanyuma ukafise kontra naho raba ubie unegosie na bosi, cyangwa udashaka kunegosie ubaze uvuge urabe ko ivyo uvuga ko bakubeshe biri muri kontra, uja kuri police kuri potinga, cyo gihe bacaguha ivyangombwa vyawe witahire wanyu. Numva ari ivyo anko nufasi vuze ngo watogutaha ntozogutaha, ivyo n'ibintu birebire buryo utazi umuntu neza muganire umenye yava ivyo yavuyemo ivyo ari gukora ahazoshikira, biragoye kumubwira ngo taha canke gumaho. Iyo ni decision yiwawe yo gufata. Je nagomba kubwira gusa mu gihe bamaze gufata iyo decision hari zo nzira zuko ushobora gutaha iwanyu. Yindi caveat muri ivyo bihugu buhari intambara, kumbura aeroport zirugaye, indege ntiziko ziraguruka, ico gihe naco wociyumvira ko imbere yo kusezera ukaraba yuko utohava usezera ugacuguma wicaye muri Dubai ukaba overstay. Ico gihe vyo habibi ingorane kuri jewe. Ubu novuga yuko ntihagi munagora changement y'dramatique nini cyane, kwa tutazi neza ibintu biriko biraja guma mu vyo uri murakora, niyo agahengo kaboneka ku ndege zataguye kugenda kumbura cyaho utangura kwimvira byo gutaha. Ubu neza ko ushobora gusanga uri ahantu mu kangaratete, udafise akazi, udafise visa, udafise amafaranga, ugasanga biragukomeranye. So ubu no kubanza ukitonda ukanza ukaraba situation ingene ikiragenda. Ivyo navuze muri mu gihe cyo mu mutekano indege ziko ziragenda kama kawaida. Mugira umunsi mwiza.